ibikorwa wakoreye Imana muri twebwe biranditse mu ndome zisomeka ntibizibagirwa oya Barunashe umukunzi wacu ibikorwa wakoreye Imana muri twebwe biranditse mu ndome zisomeka ntibizibagirwa oya ubutumwa buhora wabwiye abantu umutima w'urukundo wari ufise ese ingene wafasha abatishoboye ingene wakunda kugendera abandi ubutumwa buhora wabwiye abantu umutima w'urukundo wari ufise ingene wafasha abatishoboye ingene wakunda kugendera abandi namwe mubwiwe abishingira inahe nuko amahoro ibikorwa biguherekeze 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 umukunzi wacu ibikorwa wakoreye Imana muri twebwe biranditse mu ndome zisomeka ntibizibagirwa oya ubutumwa buhora wabwiye abantu umutima w'urukundo wari ufise ingene wafasha abatishoboye ingene wakunda kugendera abandi ubutumwa buhora wabwiye abantu umutima w'urukundo wari ufise ingene wafasha abatishoboye ingene wakunda kugendera abandi namwe mubwiwe abishingira inahe nuko amahoro ibikorwa biguherekeze namwe mubwiwe abishingira inahe nuko amahoro ibikorwa biguherekeze 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 nuko amahoro ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ibikorwa biguherekeze riti nuko amahoro andika biguherekeze
ati ego baruhuke ubutame bwabo ibikorwa byabo bijyana nabo bibakurikiye. Imana idufashe. Twama gushikayo sama tunezerewe tuzongera kwibuka imibabaro twagize nitwamara gushikayo sama tunezerewe tuzongera kwibuka
ikangure uve mu bapfuye, byuka wewe usinziriye, Kristo arakumurikira. Agakiza kacu karatwegereje kurusha igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereje kurusha igihe twizereye. Agakiza kacu
ndabaramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego Imana yakoze cyane kuri aka kanya ko gusezera. Byahimbaye Imana yuko iminsi yiwe yogarukira hano, ariko kandi noneho nta kintu kiba cicaduka cigiturumbuka ku Mana. Imana byose iba yabibonye, Imana byose ibibizi, kuko irazi iminsi y'umuntu, irazi urugendo rw'umuntu wese kuva akiri hariya kure, akiri hariya akiri urusoro, nk'uko Bibiliya bivuga. None rero aka kanya mwese dukoraniye hano, reka dusangire amajambo y'Imana twebwe abakiriho. Wewe yaramaze kurangiza urugendo, hanyuma harujanamwo n'Imana, araheza ararusozera amahoro. Reka dusome amajambo y'Imana, duhere ngaha mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'Abatesalonike, igice ca 4. Igice ca 4 mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'Abatesalonike, igice ca 4 dusoma umurongo wa 13. Uko bapfuye bazozuka, ariko bene data ntitugomba kumuyoberwa ibyo basinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nk'aba bandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu Kristo, uko twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko basinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe bazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuza k'umwami wacu, tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguriye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganirire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo. Bene data turi kumwe muri kano kanya, aya majambo y'Imana aratwereka iki gihe c'aba bene data b'i Tesalonike nabo bariko baracamwo. Bari bafise agakiza keza, bari bafise intahe, byari ishengero ryiza, ariko bakabona abantu babo bagenda. Uyu munsi nakaragiye, uyu munsi nakaragiye, nakaragiye. Ibe nk'ivyo rero biriko birashika, hariho abantu batabura ivyo bivugira. Mw'isi hama ari mw'isi. No muri ico gihe rero bamwe barabereka bati, mbega ivyo mwama muvuga ngo murizeye, mugabo abanyu bakaguma bapfa, mwebwe muri mu biki? Imana idufashe cyane. Ibe nk'ivyo bije, hariho ikibazo kiba kije, ariko mbere bamwe ngo bakanababarira bati, erega mwebwe mwaranasigaye mw'isi, ab'Imana baragiye, muri mu vyago nivyo bizoguma bibubikijeko. Ariko Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Hanyuma rero ariko Pawulo araheza arabaremesha, arababarira kubiriko birababako, atari ikintu c'icaduka, atari ikintu kidasanzwe, ariko arababwira ko urwo rugendo rubaho, kandi kw'abo bantu bariko baragenda mu iteka rikomeye. Aho bagiye ntibagiye ahantu h'imibabaro, bagiye ahantu heza ho kurorerera, kandi aho inzamba y'Imana izovugira iti ntituzobitangira imbere n'abantu b'igiciro,
baragwanye urugamba, baragwanye intambara, barihangana, baranesha, barasozera urugendo rw'aba amahoro hanyuma ngo araheza aracikana. N'inzira Yesu ubwiwe yaciyemwo. Imana idufashe ngo tumenye ko abacu nibayicamwo ntikizoba ari ikintu c'icaduka. Duca mu nzira Yesu ubwiwe yaciyemwo. Iyo dusomye Stefano yari umugororotsi, mbere wewe mu guca muri iyi nzira ayicamwo mu buryo butoroshe kuko yatewe amabuye, kandi Imana yaravyemeye aterwa amabuye. Nawe ngo araheza aravuga ati Mana, o Data, akira ubugingo bwanje. Uyu mwanya rero ngo aca arapfukama arasemerera nawe nyene n'ijwi rirenga. Stefano ngo aravuga ati aba bantu ntubaharure kwika icaha. Imana idufashe cyane. N'inzira abandi bakozi b'Imana bakoreye Imana neza baciyemwo. Bamwe barateba gato, abandi bakanyaruka, ariko niko bimeze muri iyo nzira. Imana ibahezagire cyane. Ariko mwese muri hano, iri jambo ry'Imana ritwereka yuko aba bantu tutazobitangirira imbere na gatoya. Paulo yavuga ngo uzoba kiriho, natwe inzamba ntiyavuga uyu munsi canke ejo tukiriho, ntituzobitangira imbere. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Nibo bazobanza kuzuka ngo natwe duhindurwe, duteruranwe n'umwami mu kirere. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero ijambo ry'Imana rivuga ngo mwiruranishe ayo majambo. Bene data mwese muri hano bazinanye na Barnabe, uhereye ku muryango wiwe wo hafi no ku bandi bose bagendanye, mwiruranishe ayo majambo, tuzosubira kumubona. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe cyane. Jewe twabanye mu ishure yisumbuye, mu ishure y'Imatana. Ico gihe nari maze kuba ndongoye groupe biblique, yari mubona ari ndongoye. Tumarana iyo myaka, tubana amahoro. Ari umuntu arondera Imana, araheza arabishishikara n'iyi myaka yose yakurikiye. Ntawo kwibajije nk'iminsi ndamuzi canke iminsi ndamubonye mu bikorwa vy'Imana, haba muri korale Nyakarambo canke korera Imana canke mu yindi mibonano, tuvuga n'ivy'igikorwa c'Imana n'ishaka yarafise n'umwete yarafise. Nawo kwiyumviriye ko yogiye vuba, kandi n'uwo tubajije ntivyobaye vyoroshe gukunda ko yogiye vuba. Ariko inzira Imana yateguriye umuntu arayicamwo mu mwanya Imana igomvye canke Imana yemeye. Imana nishimwe cane, Imana nishimwe. Tuzosubira kumubona atakiri muri ya mibabaro, afise umunezero. Akanya kanyuma mperuka kumuraba, akanya kanyuma mperuka kumuraba mu bitaro, wamenga yari afise umunezero, umenga yoguruka. Afise amasonde, afise y'amaserumu arimwo, ariko kamenga yoguruka. Ariko arambarira, mbonye baramubaza ati none uyu wamumenye? Yego ndamuzi, ni pasiteri wa kabiri wacu. Arambarira ngo naributse akaririmbo ngo ndi Rwanda. Imana idufashe cyane. Tango kandi nimbira mu Gifaransa, le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Imana idufashe cyane. Qu'il est merveilleux, merveilleux jour. Niko karirimbo yandirimbira, namusanze muri kira, umenga yoguruka. Qu'il est merveilleux, merveilleux jour. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Imana idufashe cyane, umenga yoguruka. Ariko arakaririmba rero nja kumufasha, arambarira ati reka kumfasha ndakiririmbire.
uyu mwanya ntiwamenga ayo maserumu ari muri we, akumva yosanze amaboko aririmbe kwa kundi yahora aririmba le ciel saba la gloire dans mon cœur. Imana idufashe cyane. Haleluya. Oh, qu'il est merveilleux, merveilleux jour. Imana nihabwe icubahiro mu ibanga ry'Imana no mu mutima wiwe, yarabona ko atazopfa ariko ko azogenda mu ijuru, yabona umunsi mwiza. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe cyane. Bene data, Imana iraza abantu bayo, iraza abantu bayo, Imana iraza abantu bayo. Nimureme yarabona umunsi mwiza imbere yiwe. Nimureme tuzosubira kumubona. Twiruranishe aya majambo yirure umuryango wiwe, yirure umupfasoni wiwe, yirure abana biwe, yirure abavyeyi, yirure abavukanyi, yirure inshuti z'abakozi b'Imana, abo baririmbanye, abo bagendanye. Mwirugwe n'ayo majambo tuzosubira kumubona. Yarabona umunsi mwiza imbere yiwiwe. Ya Imana idufashe cane. Imana nihabwe icubahiro, Imana nishimwe. Mureme mu mutima, Imana ibahezagire cane, Imana ibahezagire cane. Zaburi 90. Nzopfira ngihumeka, ngihumeka sinzobura kugushima. Niyo nzoba ndiko ndapfa, nzokubarira nti naho nari nigeze kugukunda maze nashika mu rugo wa data rurimo moya mazuwa duteguri zunama n'imbere y'inyonga zawe ndirimbani naho nari nigeze kugukunda. 90 iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70 canke naho kubw'intege nyinshi yoshika kuri 80. Yamara ivyiratwa vyayo n'ubutame n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. 12 utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Twigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana idufashe cyane. Daniyeli igice ca 12. Benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshira. Kandi benshi mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshira. Mana idufashe cyane. Bene data mwese turi kumwe, aba bose tubona ngaha bazokwikangura, Mana ibahezagire. Aba bose mubona hariya
hariya no gushika iyo tutabona, hariya ni Bubanza, ni Muramvya, no mu Rumonge, no mu bindi bihugu. Mana idufashe mu biyaga n'ahandi bazokwikangura umunsi umwe. Gusa ibyo bazokwikangurira bamwe n'ubugingo budashira, abandi bazokwikangurira amagorwa. Imana idufashe cyane. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo twigishe guharura iminsi yacu. Iminsi yo mw'isi si myinshi, iminsi yo mw'isi si myinshi. Nuzoramba cyane, iminsi yiwe si myinshi. Imana idufashe. Ariko iyi minsi ukiriho, umuntu wese yige guharura iminsi yiwe, uburyo bwotuma umuntu atunga umutima w'ubwenge, akitegura ico gihe nicagera ko azoja mw'ijuru. Imana idufashe cyane. Hari utari yariteguye igihe cyo gupfa kwiwe agaca avuga ngo asha mu mwijima muraje. Imana idufashe cyane. Umwe baramubaje ati none ubona iki? Ngo yemwe ngo nambara shetani. Ngo ndayibona. Imana idufashe cyane. Agirirwa ubuntu rero, yari afise abantu bakijijwe, yari afise nyina yakoreye Imana cyane, aratakambira Imana, Mana umwana wanje, Mana umwana wanje. Asubira aramubaza ati ubona iki? Ati nambara shetani. Ndayibona. Imana itugirire neza. Mugabo arasubira atakambira Imana, aramubaza ati none uwo kuzanira umukozi w'Imana? Ati yego. Hanyuma yaragirirwa ubuntu, aratunganya umutima neza. Atunganije umutima rero atangura gutwenga. Imana idufashe cyane. Muri uko gutwenga rero araheza aravuga ati ndabonye umuco mwiza ntari bwabone. Araheza rero arawugenderamo. Imana nishimwe. Ariko hariho abarangije bavuga ngo ekaye mbona umuriro, ekaye agatera imigere, akavuga ngo ujya muriro, ujya muriro, ujya muriro. Azokwikangurira amagorwa, azokwikangurira ubumaramara. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Hariho n'uwundi muhinga yari akomeye aca mwebwe ngo amakometi ngo araheze, finire kometi ziraheze, utwenga kuraheze, kuko yari abonye umwijima mubi imbere yiwiwe. Bamwe azokwikangurira ubugingo budashira, abandi bazokwikangurira ubumaramare bw'ibihe bitazosha. Mwese muri hano ndabifurije bene data guharura iminsi yanyu, uburyo bwotuma umuntu atunga umutima w'ubwenge. Imana ibahezagire cyane kugira ngo umunsi wo kwikangura uzokwikangurira ubugingo budashira. Hazoba kwicuza, hazoba kumaramara, ku muntu azoyateguye ubugingo bwiwe. Imana ibahezagire cyane. Hariho inzira zibiri, twese turi hano dufise, umwe wese afise inzira ariko ntizisa kuri twese, ni zibiri. Abakijijwe neza bazoja mw'ijuru, bazosubira kubonana na Barnabe n'abandi kanaka. Abatakijijwe neza tuzosezeranira ngaha bace mu yindi nzira. Ariko ndakwifurije guharura iminsi yawe iki gihe bigishoboka. Tuko turabivugana umenga ni inkuru ariko si inkuru. Aho imbere gatoya bizosobanuka. Nico gituma ndaguhanura guharura iminsi yawe bizosobanuka. Turaririmbana, turasengana, turabakozi b'Imana twese, ariko ntidusa. Aho imbere buca bisobanuka. Imana idufashe cyane, buca bisobanuka aho imbere. Ariko ndaguhanura guharura iminsi yawe. Imana idufashe cyane. Nibutsa abandi mugenzi wanje twaririmbana mu ishuri yisumbuye tugasengana, igihe kimwe aragwara arapfa, bamujana mu buruhukiro, nta chambre froide yari ihari, mugabo baramushira mu bandi bapfuye. Mu kanya gato yatangura kubona urugendo, abona ko aragenda kuri piste. Mu kanya gato yabona inzira zirigabuye mu kubiri, iburyo n'ibumoso. Arabaza ati none njahe? Mu kanya gato ati abakijijwe tuje iburyo.
aca afata ya nzira y'iburyo, haza abadayimoni babi baza amabanga bafitaniye, bamufata ukuboko baramukambya, baramubaza uzeze tujahe, wowe ntubizi ngene twage n'ivyo twakoranye. Arakoma induru, agirirwa ubuntu atari bwo mwese muzogirirwa. Bazobona mu kuboko iburyo haje abeza bambaye impuzu nziza batwenga, barabubwira babana ati murekure, uyu munsi ntaho mumujana, uyu munsi ntaho mumujana. Hanyuma cakira ya ngwara yari imwishe kw'itegeko ry'abo bamarayika, aca yikangura mugabo ari mu bapfuye, ararindira ko buca buranka guca. Imbeho iramwicira mu bapfuye, akamoto katari keza ko mu bapfuye aragahonjako, ararindira umwijima, ariwe nisa y'ugugowe sintoya, arahagorerwa aho hantu. Ku bw'ubuntu bw'Imana buraca, baza guhamba, arapiruka ariruka avayo. Imana idufashe cyane, tubonanye arambarira ivyamubayeko, arambarira amagorwa yagiriye aho hantu. Mu nyuma arambwira ati nukuri sinari niteguye neza, iyo nari kuba niteguye nta nduru zari kuja inyuma y'iwanje, nta mpari zari kubaho, hari kubaho indirimbo, none jewe habaye impari. Anyereka ukuboko ati raba uku kuboko kuvyimvye, ati ukuntu ko hari gufashwe na babandi babi, suko ariko bigenda ariko yarigishijwe, ati uku kuvyimvye ko hari gukambijwe na babandi babi. Imana idufashe cyane. Ndakwipfurije mugenzi kuzojanwa n'indirimbo z'abamarayika. Imana nishimwe cyane, ntuzojanwe n'induru, ariko uzogende nk'abantu bateguye ubugingo. N'aya majambo y'Imana bene data mwese muyumvise, Imana ibahezagire cyane. Tumekaze Pasiteri Ntungararo azoshima Imana, asenga Imana. Mana data wa twese uzagiye ahera mu ijuru, turadugije amashimwe kuba turi hano muri kino kibanza. Wari ubizi Mana, wewe nta kiba utakizi. Turagushimiye ko wari uzi ko mu guherekeza uyu musavyi wawe yagukoreye tuza kumva amajambo meza, amajambo nk'aya Mana, amajambo atwibukije gutunganya ubugingo bwacu tukiriho. Nubihererwe icubahiro muri kano kanya. Rero Mana, turongeye gusengera umuryango, inshuti, abagenzi, ishengero, ubandanye kuriremesha, uremesha umuntu wese nyakubahwa, umuntu wese ari muri iki kibanza. Ayo majambo twumviye hano amutere ivyizigiro, kandi utaratunganya ubugingo bwiwe. Dusavye ngo Mana, mutima wese ubugendere mw'izina rya Yesu Kristo. Muntu atarihana ivyaha, muntu atarava mu vyaha, Mana kumukozi wawe ariko arasezerwa amahoro, ndasenze abantu batunganya ubugingo bwabo Mana. Rebo bosare temora bisa, kuko turi mu rugendo, iwacu ni mw'ijuru, niko umukozi wawe Paulo yavuze. Iyo mpamvu usengeye muntu wese ari muri kino kibanza, muntu wese yagiriwe ubuntu akaba hano, ibyaha bive hano vyihanye, ave hano hanatunganije ubugingo, kugira ngo twitegurire kuzokubona Mwami. Iyi si izoshira n'ivyayo vyose, umuntu afise igihe gito cyo kuba kw'isi. Urakoze rero Mana kutwigishije, ibisigaye ukomeze guhezagira umuntu wese yaje muri runo rubanza, kuko umuntu wese akoze igikorwa nk'iki agikora mu rukundo. Uzubaha umugisha, ubahezagire Mana, bisigaye ukomeze kubana natwe, uduhezagire, ibikorwa byose bikomeze kugenda neza. Muntu wese Mana humurizwa, aremeshwe. Uyu muryango usigaye ibibondo, madamu n'inshuti n'abagenzi, muntu wese ahumurizwe, twese tugire ivyizigiro vyiza vyo gutungana, kuko Baranabe tuzokongera kumubona. Urakoze kuvyumvise Mana, urakoze gukomeza kuduhezagira. Dusenze twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Mu byaranze umukozi w'Imana Baranye ndetse Baranabe mu minsi Imana yamuhaye kumara hano kuri ino si.
umukozi w'Imana Barnabe Baranyedetse yavutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 ku mutumba Gatoza, komine Gishubi, intara ya Gitega. Yize amashure yiwe matoya kuva mu mwaka w'igihumbi amajana 983 kugeza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 kuri primaire yitwa Ruyengo. Amashure yisumbuye yayize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 990 kugeza umwaka w'igihumbi amajana 993 aho hari kuri lycée Matana. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 umukozi w'Imana Barnabe Baranyedetse yari kuri lycée Gishubi. Kuva umwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 kugeza umwaka w'igihumbi n'amajana 998 Barnabe Baranyedetse yari umwigisha muri lycée Ndava rya Nsoro. Kuva umwaka w'igihumbi amajana 998 kugeza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 Barnabe yari umunyeshure kandi muri lycée communale Kiremba Sud. Kuva umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 kugeza umwaka w'2000 Barnabe Baranyedetse yari muri SMO, muri service civique obligatoire. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2005 Barnabe Baranyedetse yari umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi muri faculté des lettres et des sciences humaines. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugeza umwaka w'ibihumbi 2010 Barnabe Baranyedetse yari umwigisha muri lycée du Saint-Esprit. Kuva umwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024 Barnabe Baranyedetse yari umuprofeseri w'icongereza kuri École Française. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2026 umukozi w'Imana Barnabe Baranyedetse yari umukozi w'ishirahamwe mu mashirahamwe amwe aturuka muri Amerika akora ngaho i Bujumbura. Mu bikorwa vy'Imana vyaranze umukorwa w'Imana Barnabe Baranyedetse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 990 kugeza umwaka w'ibihumbi 2026 Barnabe Baranyedetse yari umuririmbyi mu makorale atandukanye yo muri Centre Nyakarambo, haba muri korale Nyakarambo ikora ngaho i Bujumbura, haba no muri korale Korera Imana. Itariki 20 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2015 umukozi w'Imana Barnabe Baranyedetse niwo munsi yasengerwa ngo abe umudiakoni wo mu ishengero rya Pentecote ryo ku Rurimbi. Barnabe Baranyedetse umukozi w'Imana yitavye Imana ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu ariko kuko turimo uyu mwaka w'ibihumbi 2026 yitavye Imana ariko arashishikara n'umwete udasanzwe ibikorwa vy'Imana vyo kurongora ikorale zibiri arizo zaririmbiye ngaha. Korale imwe ni korale Nyakarambo hamwe na korale Korera Imana niwe yarazirongoye. Imana ishimwe. Kora
ibyagezwa byawe ku mutima. Yesu arakora kandi mboneka kumva mu mutima bene data abanyiganuke kandi mushishikaye kudusengera uko mukomeye ntimunyiganyige. Rero kabisa ndabinginga imbabazi z'Imana mushishikarire gukurikira Imana igomba. Yego mubaho umubiri muhe ibyifuzo byawo ntimuwemere kubajana ibigomba ariko niba ari baganza Imana mwijuru bahezagire. Nanjye ndacari mu bitaro ariko ndiko ndumva Yesu ariko arakora nubwo bitarahera. Yesu arakora. Mushikare gusenga Imana ibahundabishe. Batse ufite umufasoni n'abana 8 kandi bose bari hano. Imana nishimye. Rero kaduhe kaze ugishinga ntaciwe kurani kwa Imana ari mujiriwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Jewe bambere ndashimira Imana rwose kuba natewe iteka n'Imana gukorana ibikorwa n'umwakwigendera umukozi w'Imana Barnabe. Ku by'ukuri umuntu ariko aritegereza n'amaso y'umubiri canke ariko ndarimbura ukuntu twagendanye twakunda kuba turi kumwe kenshi haba ku murango na rimwe mu ijoro. Ibintu byamuranze ubwa mbere yaranzwe n'umwete. Yari afise umwete jewe ntashobora guhambya. Yari afise umwete n'ubwenge bitaboneka neza isoko yabwo kuko ugiye kubirondera mu byo twize ntitwari kubibona. Isoko yabwo byaragaragara yuko yari afise ubwenge buva ku Mana. Rero umukozi w'Imana Barnabe jewe twari tumaze igihe kitari gito turiko turakorana ibikorwa. Nagomba mvuge ibintu bijika bitatu bikuru nabonye kuri Barnabe kandi bidushingira intahe yuko umukozi w'Imana yashitse mu ijuru. Icambere navuze yuko yarangwa n'umwete. Akarangwa n'umwete udashobora gutururuzwa n'ikintu na kimwe. Turi mu bikorwa hari aho twaba turiko turakora ikintu akagira ikintu c'intambamyi kiza. Umukozi w'Imana Barnabe yambwira ati ngo dusenge. Yesu nashimwe. Ati ngo dusenge, byose biva mu gusenga. Ndibuka umunsi umwe turiko turatunganya igikorwa kanaka, twari mu rugendo turi muri ville. Aho hantu hari barabara ry'ivu. Turaca mu nzira twifuza gucamo kugira ngo turabe ico gikorwa ko kigenda neza. Hanyuma ico kintu turabona ko aho hantu atanzira ihari. Tumaze kubona yuko ico kintu turiko turifuza gukora kitaza kugenda neza, yaciye ambarira ati fukama dusenge. Twari mu ibarabara ry'ivu aho nyene twaciye dufukamira rimwe tuca turasenga. Uwo munsi twari dufise urugendo rwo kuja kuvuga ubutumwa. Twari dufise ekipe y'abantu twajana aho hantu. Hanyuma twari twabuze imodokari ishobora gutwara abo bantu. Acambira ati fukama dusenge Imana. Ca turafukama, bafukamye aho nyene mu ibarabara, sizikora abantu batubonye. Uwo munsi Imana yaciye tuba umuntu ari mu Burusiya. Umuntu ari mu Burusiya yaciye arumika amafaranga yo kuriha imodoka izotwara abantu kuvuga ubutumwa. Abo bantu iyo modoka baraje barajamwo, ibibanza bica bisigara bigaragara uko yabaye imodoka nini cyane abantu batashoboye gukwiramo. Ico ni cyambere. Kigira kabiri, umukozi w'Imana Barnabe by'ukuri yari umuntu Imana yari yaratunganije, jewe sinabimenya. Yari afise umurindi muremure wo kugwanira umutima. Yesu nahabwa icubahiro.
murabona iyo abantu bariko barakora ibikorwa canke iyo umuntu ari mu gikorwa hari ikintu kimushikira atagomba ko kigenda uko agasanga cagenza ukundi. Na Paulo yaravuze ngo wewe jewe ndagowe ko nifuza gukora iciza umugabo nkasanga ikibi cantanze imbere. Umukozi w'Imana Barnabe iminsi twamaranye kandi yari kwirarenga imyaka 10 turiko turakorana ibikorwa. Muri iyi minsi ya nyuma yagwanira umutima cyane, yagwanira umutima ku buryo minsi yose iyo antelefonye yambaza ati Gilbert sa uri hehe, nkaca ndamubwira nti ndigahana. Mu mwanya mutoyi naza nsanga yanshikiriye ati hari ikintu ngomba ko tubanza gutunganya. Baca tugitunganya tukagitunganya kikagenda neza. Ubundi munsi nkaza nsubira kumva arampamagaye ari ngo kuhagoroba ati Gilbert uri hehe, ndi ngaha. Ati wigore mu mwanya mutoyi nze kubona unshikiriye. Uko narinzi agenda dukorerako ko ari agenda yihuta, naje nari namenyereye programme naca nihuta nkarondera ukuntu ndamushikira. Ndamushikiriye ico yarakeneye yuko twuzuza tukacuzuza kaja kija ngaha. Rero muri uwo mwanya wiwe yarasigaranye muri iyi minsi ya nyuma yari minsi yo kuzuza ibintu bitari byuzuye neza. Jewe nkamubaza nti none mushinga ntahe mukozi w'Imana turiko turajana, je ngomba mubaze tumaze gupanga amagenda y'ibikorwa bitari biki, ariko ngomba unyishure. Ndibuka twicaye ahantu ukagoroba ndamubaza nti imbarira igituma muri projet zose twagize ata projet nimwe yasubiye inyuma canke ngo ireke kugenda neza. Carambarira ikintu ati Gilbert ati iki kintu uzogikurikirana, imisi yose uri kurakorera Imana tarondera inyungu zawe, rondera yuko igikorwa c'Imana kigenda neza, impaka ico kintu Imana igihagararire kandi gishire mu ngiro, Imana ihabwe icubahiro. Rero ndavyumvirije numva umutima urashikiriwe. Hanyuma ndabona ubundi mugoroba umwe washira umugoroba yaciye agenda kwivuriza mu Rwanda, arantelefona menya hari kuwa kabiri arambarira ati Gilbert ndagukeneye uze hano. Mukozi w'Imana ndafise udukorwa ndiko nduzuza tw'ivyakazi, ntumyihanganire kuko nza nabitanguye ntubikira hagati, nzopfuma nzinduka kugira ngo tubitunganye tuvyuzuze tubipange neza, hanyuma cenja ku kazi duheje kubikora. Uwo munsi aranyihanganira, bukeye nca nzindukayo. Nzindutseyo ku vy'ukuri wabaye umunsi wo gusezerana, jewe rero sinabimenye. Uwo munsi yambwiye ati hariho ibintu ngomba ko dutunganya twuzuze mu bikorwa, hari ibintu bidapanze neza, hari ibintu ngomba ko dutegura, hari ibintu ngomba ko dutondeka ahantu tuzogendagenda, ibi byose ngomba ko tubitondeka neza. Yego mukozi w'Imana. Hanyuma uwo munsi nagiye ndi nk'umuntu tumarana nk'iminota 30 aca ngenda ku kazi, ariko yahavuye ibagenda nini. Ibagenda nini ku buryo twaratanguye nk'isaha 3 turabandanya twagiye guheza isaha 9 z'umugoroba. Rero ndiyumvira none byagenze gute. Ku by'ukuri naje ni witegure kuja ku kazi, mugabo agenda nzasanga yarenganye. Ndiyumvira nawe nyene ntiyarabizi. Ndibuka akajambo yabwiye umuhungu we mukuru ngeze muri salo turiko turayaga. Twatanguriye kuyaga muri salo turayaga ndumuhiriwe, hanyuma ati oya ngo twunguruze. Aca njana mu cumba yabaye irya mbere nari mponyore muri ico cumba ciwe c'amasengesho. Ati hari ahantu utarashika ngo nkujane. Caranjana mu cumba c'amasengesho tuca turugara, tuca tumarayo uwo mwanya. Uwo mwanya ku vy'ukuri twaratunganije ubugingo, kuko nibwo rutonde twari dufise. Twatangura gutunganya ivy'iwacu, hanyuma tukabona kuja gutunganya igikorwa c'Imana. Mukozi w'Imana arambarira ati ngomba dutunganye ibintu neza.
kugira ngo kwa kundi vyagenda n'ivya mbere kugira ngo nibi ntihagire ibintu bizotwononekarana. Hanyuma rero tuja kuri iyo porogaramu nk'uko Imana yari yayimuhaye, turavyuzuza tuva kuri kimwe dusenga, tugihejeje tukiryamika ngaha nk'uko umenya ni kivi duhejeje gutoza, tuja ku kindi dusenga tukiryamika ngaha nk'uko umenya ni kindi kivi dutogeje, tuja ku kindi dusenga nk'uko umenya ni kindi kivi dutogeje. Hanyuma saa 9 zigeze ati ibi biramaze. Hariho uwundi muntu yaciye amurondera yabacambarira ati porogaramu twogarukiriza ngaha, ibindi tuzobisozera. Yaciye ambarira yuko ariko porogaramu yuko yoja kwivuza. Tuca turaganira tuti porogaramu ko twari dufise urubanza muri korali Nyakarambo, urwo rubanza rero umukozi w'Imana urabona ntigoba atari huri. None rero mugenzi, reka dupange kuzoja kwivuza nyuma y'uru rubanza. Bwa bukeye ya telefonye ageze imuyinga ambarira ati bwa bundi porogaramu yahindutse nabandanije kwivuza. Agarutse twabandanije tumukurikirana turamugwaza. Nukuri ndibuka umunsi naja kurarana nawe irya mbere yavuye muri bloke ya mbere, naratangaye. Ijwi ryabaye ryarindi kiretse ko nasanze umenya ari muri yindi style ntashoboye gutahura. Haheze akanya gato yambwira ati senga Gilbert. Yego mwarimu, aca nsenga. Haheze akandi kanya gato ati senga. Niho natanguye gutahura ni uwo muntu ari mu yindi porogaramu tutazi. Abantu bose bahaciye bagiye kumusuhuza, cyane cyane abo twapanga kuri agenda yuko baza kurarana. Igikorwa bari bafise, umwanya wose wo kumugwaza bari bafise. Yababwira ati senga. Ku by'ukuri naranezerewe. Umunsi batubwira bati avuye muri bloke yahejeje kwikangura ati jewe atanga itangazo, nararyumvise iryo tangazo ndumviriza ni ibi bintu bishoboka ko Imana yakoze ikindi kintu. Kozi w'Imana aravuga ati jewe mubwira abantu isi nkiri Barnabe wa undi mwari muzi, atujya mwari muzi Imana yamuhinduye. Yesu nashimwe. Ati nahindutse, mubwira umuryango, mubwira umupfasoni n'abana yuko ntakiri wa wundi. Ati congera kuri ibyo, Imana yamuhaye abamarayika 3. Yesu nashimwe. Ati ubu rero ahadi ngaha fise abamarayika 3 turi kumwe. Abaganga arababwira ati nibyo mumbwira byose ndabyubahiriza uko ndi kumwe n'abamarayika 3 Imana yampaye, bari ku mugambi wo kumujyana ntitwabimenya. Imana ihabwa icubahiro. byo kurira rero tubihagarike, ko dufise ivyizigiro, twandike indirimbo tuzoririmba mu bihe bitari byoroshe. Indirimbo rero dushimye ko ariyo tworirimba mu kumuherekeza, ibe nk'icibutso. Yesu arabahezagira.
kwizera byabo birashira wamudahinduka tugumane iyi si tugendamo ntabwo ari muhira turacyatugenda iwacu mu ijuru urupfu niyo nzira twese tuzacamo umurigwe n'uwamayiteguye iyi si tugendamo ntabwo ari muhira turacyatugenda iwacu mu ijuru urupfu niyo nzira twese tuzacamo umurigwe n'uwamayiteguye mwene data dukunda umuryango wawe turagusezereye genda amahoro ntituzokwibagira urukundo rwawe watubereye umugisha genda amahoro mwene data dukunda umuryango wawe turagusezereye genda amahoro ntituzokwibagira urukundo rwawe watubereye umugisha genda amahoro gumana natwe Mana gumana natwe Mana gumana natwe Mana gumana natwe gumana natwe gumana natwe gumana natwe twagomba gushyira intare umubyeyi wacu yari umubyeyi mwiza umubyeyi w'urukundo turamukunda natwe dukunda abana rero turababaye twese ariko iduhurira igihugu rero twagiye umwana zageze yambaye hafi
gukina muburanye none tuvukana baca bamuburanye ndetse umuryango wose n'inshuti yarafashe yari umuntu akunda abantu ushaje ni byinshi kimwe gusa gikuru umwana umuntu mwiza turamukunda twese hanyuma nanjye mpagaze ngaha nk'umutambukanye uri mukozi w'Imana baca bamutegura kugira ngo arishikane ngaha ariko arikazanura ishugwe ry'abana biwe ishugwe ry'abana biwe ishugwe ry'abana biwe gica rikurikira hacakurikira umwungere wa mbere w'ishingiro ry'ikiremba Nyakarambo abandi ibwiriza bwo ku Rurimbi hakurikira ububwiriza bw'imiryango hakurikire korali Nyakarambo
Ruhango, cyakurikira umuryango wa Bangesare Dallas, cyakurikira abo yabarongoye muri protocole, cyakurikira umuryango wa Ntikangishwa Deo Bujumbura, Ntare Kiremba Bujumbura, cyakurikira ishuri ry'abakenyezi Bujumbura abakenyezi Ntangwa, cyakurikira ishurwe ry'abavukanyi ba Juri, bari abakenyezi mvuyeyo hasubirayo abavukanyi ba koperative Gatoza, Rebregera, Rikire Famille, Ndikumana Ezekias,